Ndasubiye kuramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyigejwe, yose turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza arabana n'ibiriko biravugwa mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amakuru adushikira ateye ubwoba, akaba ari amakuru yemeza ko ibintu byamaze gukomera mu bihangange bikomoka muri CNDD-FDD, aho bavuga ko bagomba gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze, kuko ariko aronona umugambwe CNDD-FDD n'igihugu muri rusange, kandi bakabona ko bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko abarundi barabona ko aho ibintu bigeze bimaze kugera ku murindi ukomeye cyane, kandi bakemeza ko rwose bashobora kugiramwo ingorane zikomeye cyane abajenerali, akaba ariyo mpamvu biyumviriye gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Turabigaruka ko midonido y'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi bitangaje biriko birakorwa n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD bashaka gutembagaza ku butegetsi Evariste Ndayishimiye. Uyu munsi imyaka 8 irarumanye umushingamateka Hafsa Moses agandaguwe n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi. Hari kwa 13 ukwezi kwa 7 2016 i Bujumbura. Amwe mu bo Hafsa Moses yavuga ko bamubangamiye yari General Alengiyome Bunyoni, yari yarituye Perezida Nkurunziza yafata nk'umugenzi, nawe aramuhumuriza ko ataco azoba. Hafsa Moses yahavuye yishwa nta matohoza nyirizina yigeze akorwa. Umukozi w'iperereza yamurashe bamwita Desire Manirambona, nawe yanyurujwe na Elifazi Niyongabo mu mwaka uheze. Kuva ubwo nta gakuru kiwe, ariko amakuru adushikira rwose ntawumuriza, akaba ariho benshi bemeza ko byanze bikunze uwakoze amaraso wese bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko uru rupfu rw'uyu mushingamateka rwavuzemwo wahoze ari umushikiranganji wa mbere General Alengiyome Bunyoni, ubu upfunzwe waciriwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwe bwose no kunyagwa ibyiwe byose. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bemeza ko byanga bikunda ibi biriko biramubaho uyu munsi ari amaraso y'abarundi amuri ku gahanga, kandi nanone bikaza byerekana ko n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD babandanya gukora ikibi, nabo bizabagiraho ingaruka zikomeye cyane. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido y'amakuru. Turaza kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa kuri General Alengiyome Bunyoni, wahoze ari umushikiranganji wa mbere, aho amakuru adushikira adahumuriza avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarahiye akarengwa, akavuga ko agomba kumugandagura, ariko abandi ba generali bakabyanka, ariko akaba ari inyurana rikomeye cyane rishobora gusiga rihitanye ubuzima bw'ahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Alengiyome Bunyoni. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro udahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akanika ko ryo keza ko gupyondaho, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira icuka cibi ciri mu ndongozi zikomoka muri CNDD-FDD ndetse n'ibiriko biravugwa ko Bunyoni umwanya n'umwanya ashobora kugandagurwa, reka tubanze tubabwire inkuru ibabaje irebana n'uyu mukenyezi wishwe nabi cyane, ariko bikavuga ko byose byakozwe n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Alengiyome Bunyoni. Hafsa Moses umukenyezi w'intwari, naho twava hafi nta hafi ku mugwa mukuru w'intara y'Amakamba, sinigeze mbona Hafsa Moses nkiri umwana. Umuryango we waba aho twita mu Giswahili, ni karitsiye ibamwo abayisilamu benshi Imakamba, hanyuma ikitirirwa ururimi rw'igiswahili kubera ruhavugwa cyane.
nkiri umwana nari mfise abagenzi benshi mu Giswahili, ni kenshi naja kwirirwana na bagenzi nari mfiseyo, kenshi najayo muhira batanabizi, niho namenyeye Igiswahili naho ari bake cane bazi ko urwo rurimi ndarwumva neza. Kwa Mose nari ndahazi, mwene wabo yitwa Shabani yari umugenzi cane wa mutama wanje. Abo bantu barazirana n'amacakubiri naho muri kahise cane cane mu mwaka w'1972 bari barahuye n'ibibazo baranahungira i Tanzania, mu nyuma baragaruka. By'ukuri bari abagenzi ba bose. Noneho iby'amacakubiri y'amoko ntibyigeze bikomera mu Isilamu b'imakamba. Hafsa ntawe narinzi, ariko mu nyuma maze gukura narumva ko hari umukobwa asigwa na Mose yakora kuri BBC mu Bwongereza. Hafsa Moses naramubonye irya mbere muri 2005 ari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza. Yaboneka ari umukenyezi atuje cane, iyo ariko aravugira umukuru w'igihugu ntiyaruhuruduka. Ico gihe benshi baribaza ko ikibanza arimwo yagihawe na Hussein Rajabu kubera basangiye idini, ariko muri 2007 aho Rajabu yirukaniwe mu burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD, Hafsa Moses yabaye mu bagumye ku ruhande rwa Perezida Nkurunziza, mbere aca agenwa kuba umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru. Muri 2009 Hafsa Moses yaragenwe kuba umushikiranganji ajejwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Uwo mwaka niho nanje natowe nkurongora urunani rw'amashirahamwe yigenga. Ayo mabanga yahavuye aduhuza, gutyo turibonanira amaso mu yandi inama y'i Kampala. Mu gihe yari umushikiranganji ajejwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko, Hafsa Moses yarampaye umubonano incuro 2 mu biro byiwe. Nticari igihe coroshe mu migenderanire ya leta n'amashirahamwe yigenga. Bamwe muri leta batubona nk'abansi, ariko Hafsa Moses we yari atangaje. Iyo bamutumye abaserukira societe civile ntiyashobora kwibagira urunani rwacu, haba mu gushinga za konseri ndetse n'ibindi byinshi cane bikomeye. Ikintu nibuka igihe anyakira nuko yari umuntu aciye bugufi cane. Ninje namumenyesheje ko iwabo ndahazi, nawe arambaza iwacu, asanga arabazi. Ndibuka ko byamutwengeje, ndamubwira ko hariho abo basa cane mu muryango wacu. Naramubwiye ko bazohava bamwita umwansi w'igihugu kubera aguma atumira aya mashirahamwe yacu yigenga. Nabyo byaramutwengeje, aca anyishura ko abarundi bose bafise ikibanza mu gihugu cabo. Kubwiwe ibyumviro bidasa nibyo byubaka igihugu neza. Kumbure kuba yarabaye umumenyeshamakuru mu radio mpuzamakungu byaramuha gutahura ibyo abategetsi benshi muri CNDD-FDD badashobora gutahura. Muri 2010 canke 2011 ndashobora gusanga nihenze gato umwaka. Umushikiranganji Hafsa Moses yarampumiye mu nama ikomeye y'umuryango wa EAC yabereye i Kampala mu Buganda. Inama yakora cane ku bibazo by'umutekano n'intwaro ibereye muri ako karere ka EAC. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi naho yari yatumiye Leonard Nyangoma, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, abitavye iyo nama baciye bagubura imirwi bakoreramwo. Jewe nagiye mu murwi waraba ibyagateka kazina muntu n'intwaro ibereye. Leonard Nyangoma yagiye mu wundi murwi, sinibuka neza ko yagiye mu murwi waraba ibijanye n'inzego z'umutekano be n'iziperereza. Ndibuka ko umurwi narimwo nari kumwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u Rwanda w'ico gihe General Marcel Gatsinzi. Namusizemwo kubera numvise ko yayitavye Imana. Mboneyeho akaryo ko guhoza abanyarwanda n'umuryango wiwe. Mu murwi narimwo naravuze rwose ikibazo cy'iganagurwa rya Ernest Manirumva yahoze arongoye Oricom. Ikibazo cari gihambaye mu bijanye n'agateka ka muntu, kikongera kikaba gifatanye n'iby'umutekano mu karere, mu gihe twari dufise amakuru ko yazize amatohoza ariko akora ku birwanisho byagurwa n'u Burundi ariko ntibishikire mu bubiko bw'igipolisi. Nyabona byoba byahabwa FDLR muri Kongo. Leonard Nyangoma nawe mu murwi yarimwo yaravuze ibindi bibazo bikomeye bijanye n'amabi leta y'u Burundi yariko irakorera abatavuga rumwe nayo. Ibyo twavuze byarashavuje rwose abategetsi b'u Burundi
kumbure na Hafsa Moses yaratutswe kubera ari we yemeye ko dutumirwa muri iyo nama. Uwo munsi wa mbere inama iheze mu ijoro twararondewe rwose twe na Nyangoma. Umushiranganje Hafsa Moses yarakoresheje mu ijoro inama yihuta y'abarundi bose bari bitabye iyo nama. Jewe na Nyangoma baratubuze. Iyi nama y'ijoro yahagaze kubyo jewe na Nyangoma twari twavugiye mu murwi twarimwo nk'uko twabibwiwe n'abayitabye. Jewe nari nashitse mu hoteli Umunyonyo restaurant y'Ikampala nsanga baje z'abarundi zaheze, ndaheza nambara iy'Abaganda. Muri ico gihe abarundi benshi bari banzi ijwi gusa canke bakambonera kumbonesha kure gusa, abo duhuye ntavuze ntibamenya ko ari njewe. Iyindi ngorane abandondeye bagize nuko nanse kurara mu cumba c'ihoteli bari banteguriye mbere nca ndahindura n'ihoteli. Mu gihe rero bandondera mu ijoro nta numwe yari azi iyo ndi. Abasabye ko Hafsa Moses atuma ko inama y'ijoro harimwo abakozi b'iperereza bari bashaka kumenya neza uwo ndiwe n'icumba ndaramwo. Bukeye hari abakozi b'iperereza b'u Burundi bambajije icesi ko noba nzi umurundi yitwa Pacifique Ninahazwe. Abo bose babimbaza mu Congereza bibwira ko ndi Umuganda kubera baji nari nambaye. Bose narabahakaniye ko atawe nzi, ariko byantumye mba kuri hange rwose kubera nari mpejeje kumenya ko hariho abariko barandondera bashobora kungirira nabi, nuko ndarangiza neza umunsi wa kabiri ataco mbaye. Leonard Nyangoma we sinamenye uko yabyifashemwo, ariko nk'uwahoze arongoye ikiroberi ntankeka ko ibijanye no kwikingira atari abiyobewe. Inama irangiye bamwe bose barasubiye mu Burundi. Nta cakurikiye kijanye n'ibyivugiwe i Kampala, aho umushiranganje Hafsa Moses yantangarije n'ingene n'inyuma y'ibyo byabereye i Kampala atigeze ahindura imigendanire yari afitanye n'amashirahamwe yigenga. Ico benshi batazi ni igikundiro umushiranganje Hafsa Moses yari afise mu muryango wa Yasi. Mu nama ya bose hari benshi batabona arashitse. Hari abagabo batatinya kuvuga beruye ko ikibanezereza muri iyo nama ari ukubona umushiranganje w'u Burundi. Noneho ntawo bideha ko yari umukenyezi mwiza kandi ko benshi banakunda ukuntu avuga atuje. N'abarundi benshi bari bazi kuvuga neza Icongereza n'Igiswahili nka Hafsa. Ibyo byose byatuma akundwa cane mu karere. Muri 2012 Hafsa Moses yahavuye akurwa mu bushikiranganje bujejwe akarere ka Yasi, aca agirwa umushiranganje muri EAR, inama nshingamateka Yasi. No ngaho Uburundi nibwo butabishatse. Hafsa Moses yari kurongora iyo EAR kuko yari akunzwe cane n'abashingamateka bo mu karere. Urashobora kuririra abansi b'u Burundi. Aho Perezida Nkurunziza ihagiye ku ngufu ikiringo ca gatatu, abarundi batari bake bagahunga. Hafsa Moses yarajanye n'abandi bashingamateka ba EAR kuraba impunzi z'abarundi mu Rwanda. Ubwo rugendo rurategerezwa kuba rwaramwibukije ibyo yabayemwo akiri umwana, aho umuryango wiwe wahungiye muri Tanzania mu mwaka w'1972. Igihe abonye uko impunzi zimerewe i Mahama mu Rwanda, Hafsa Moses byaramunaniye kwihangana, arakorora amosozi, atangura gufata utwana twaho natwo atuvugishije akaca arira. Raporo y'iperereza ntiyatevye gushika i Bujumbura. Akiri mu nzira ava i Mahama, Hafsa yaronse telefoni y'umutegetsi yari ateye ubwoba ico gihe, amubaza ingene yubahutse kuririra abansi b'u Burundi. Hafsa yarabwiye abandi bashingamateka ba EAR ibimushikiye mbere, mu nyuma baratanze intahe. Abo yaganiriye baremeza ko yababwiye ko wamuteye ubwoba yari Generali Bunyoni. Hafsa Moses yahavuye agira ikindi kibazo. Musaza we n'iyindi nshuti yo hafi barafashwe bagirizwa ko bazana ibigwanisho mu Burundi, bakanabinyegeza ku izina ry'imihari y'abaroberi. Igihe aje mu Burundi muri Mukakaro 2016, Hafsa Moses yaragerageje kurekuza za nshuti ziwe zari zipfunzwe. Ibyo nabyo bica byongereza ishavu ry'abashaka kumwica. Ibyagarukiye ngaho. Muri ico kiringo haravugwa cane isoko ryo gukora ku karangamuntu bita ko biometrique.
Hafsa Moses yari afise sosiyete y'abanyaribani bashaka gukora iyo karangamuntu ku mafaranga make, mu gihe byavuga ko General Bunyoni nawe yari afise sosiyete y'abahinde bari basanzwe bakora pasiporo nabo bagashaka iryo soko ariko ku giciro kinini. Hafsa Moses yari aje kubabera intambamyi ikomeye cane. Hafsa Moses yaramenye ko hariho umugambi wo kumugandagura kandi yarabiganiriye abatari bake. Naho yabona biteye ubwoba, Hafsa Moses yari yizeye cyane umugenzi wiwe Perezida Nkurunziza ko atoreka ngo bamwice. Umukuru w'igihugu nawe yaramuhumurije ko ataco azoba. Ayo mabanga nayo nyine Hafsa Moses yarayabwiye abatari bake yafata nk'abagenzi, kandi nabo nyine bavuga ko yababwiye ko wari abangamiye ubuzima bwiwe yari Generali Arengiyome Bunyoni. Igandagurwa ryiwe ryagenze gute? Kuwa 13 ukwezi kwa karindwi 2016 isaha 4 n'igice z'igitondo hafi y'urugo rwiwe mu Gihosha kwibarabara bita Nyankoni, Hafsa Moses yabonye haza imodoka imera nk'igonze gatoya iyiwe yariko aratwara. Asohotse kuraba ikibaye, ako kanya nyine yarashwe mu mutima. Inyuma yaho gato Hafsa yacikaniye mu nzira bariko baramujana ku bitaro Hôpital Militaire. Umugoroba w'uyu munsi nyine Hafsa Moses yaraye ashinguwe nk'uko bigenda mu migenzo y'aba Isilamu. Nta mutegetsi wo hejuru n'umwe yitabye igikorwa cyo kumushingura. Mu gipolisi ho batangaje ko yasize amatati yo mu muryango. Ibyo banabyandika atana amasaha 3 arahera acikanye. Amakuru dufise yo mwibanga aratomora neza abakozi b'iperereza bagandaguye umushingamateka Hafsa Moses bakaba barabikoze babitumwe na Generali Bunyoni. Gusozera kuri kino gihe biraboneka neza ko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Biraboneka kandi ko abariko barakorera amabi abene gihugu umwanya wari wose nabo bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye cane, kuko uwategetse igandagurwa y'umushingamateka nawe uyu munsi ari mu mazi abira, kuko amakuru adushikira ntahamuriza aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarahiye akarengwa, akavuga ko Bunyoni ategerezwa kwica bakoresha isumu canke se bamurasa, bakavuga ko bamurashe ariko aratoroka. Byose nyine akaba ari ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arapanga, kuko arabona neza ko atakintu ashobora kugeraho mu gihe General Arengiyome Bunyoni agihema umwuka w'abazima, kandi arazi neza ko muri CNDD-FDD harimwo abenshi bashigikiye Bunyoni. Arazi neza ko rwose Bunyoni amafaranga afise, abo yagiye aha ibibanza bikomeye mu gihugu bose bakimuri hafi, kandi ko umwanya uwari wose ashobora kumwihora, kuko amakuru ahari nuko Bunyoni ubungubu tuvugana ariko arakorana bya hafi n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Murazi ko Ndirakobuca hari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose nyine akaba ari byo byateye ishavu rikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yamenye amakuru ko za telefoni yafatanwa zose yagiye azihabwa n'umushikiranganji wa mbere, kandi ibyo basanze muri izo telefoni bikaba biteye ubwoba. Aho Ndayishimiye yasanze avugana ndakugarika umunsi ku munsi. Ibi nyine bikaba byaratumye rwose ashavura cyane, akavuga ko ategerezwa kwicwa mu gihe kandi kidatinze, ariko ibihangange muri CNDD-FDD bikaba biri gukora ibishoboka byose kugira ngo bicungure agatwi ka General Arengiyome Bunyoni. Ariko abatari bake bakaba bavuga ko amaraso ahuma, kuko amaraso y'abarundi ari ku gahanga ka General Bunyoni rwose nawe biraboneka neza ko uyu munsi biriko biramugaruka. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu hanyuma, aho tuza kubabwira n'amakuru ahambaye cyane arabana n'itembagarwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine mukamuri buze kubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.